Uyu munsi murabizi neza ko twazindutse tugendera iyi ntara nziza ya Ruyigi, tukaba tugeze muri komine Ruyigi nyene. Komine Ruyigi iri mu ntara ya Ruyigi. Urugendo rw'amahoro mwari musanzwe mumenyereye rurengana ruca ku ntara, kenshi ku mugwa mukuru, rubandanya rugenda. Ariko uyu mwaka nyenicubahiro yagize ati ni umwaka udasanzwe, ni urumuri rudasanzwe, inshuro ya 17 mugende mu makomine yose mushikirize indamutso kandi mutange n'ijambo ndabarungikanye. Ijambo yaturungikanye rero rimeze gutya muri make, avuga ati turiko tugana ihangiro rikomeye, ihangiro rivuga yuko mu mwaka wa 2040 tuzoba turi igihugu cifashe. Akabaza ati mbega wewe mwene gihugu, wewe ndongozi, witeguye gute mu bikorwa vyawe? Wateguye iki kugira ngo dushike aho hantu? Twese hamwe birashoboka, ariko nitwigira sindabibazwa tukagira ngo ni ya majambo yahora avugwa, nabwo ubundi ntituzoshikana kuri iryo hangiro, tuzoba twamugabiye. Rero ndazi yuko abanyaruyigi mutagaba, muri komine Ruyigi mufise ibikorwa byinshi by'iterambere mwashitseko, muri ibi byo kwiteza imbere biciye ku buryo bw'amakomine n'abene gihugu. Ikimenyamenya rero nuko twasanze n'ikivi mwari mufise muri mu kukirangiza, tukaba tubateye intege kandi tuko dusanze muri iryo yerekwa ryanye n'icubahiro. Ni ukuvuga mwebwe mwarabitahuye, ibikorwa mwabigize rwanyu, niko twasanze no mu kubiheza, kandi urabona ko n'ubu mu kibandanya. Turazi ko mwaturindiriye umwanya munini, ariko ntimwaturindiriye mwicaye, mwaturindiriye muri ku bikorwa. Mu gushika kuri iryo hangiro rero, isorosoro rigwira iyo rija, ryaraturungikanye aka gakemanyi mwabonye k'agasima twakoresheje hano, kandi mu kibandanya araturindikana n'akandi gakemanyi dushikana ku ntara, mbere no ku yandi mashantiye tuzoza turacako ariko ibikorwa. Murumva yuko yitwararitse iryo yerekwa, yitwararitse ibikorwa vya bene gihugu, yitwararitse n'iryo terambere rinyaruka. Igihambaye nuko abene gihugu bahinduka, bakamenya yuko turi mu muvuduko udasanzwe kugira ngo rishikane Burundi muri iryo hangiro rya 2040. Nivyo ari ibibuze, nabitubwiye bimwe bimwe guhera mu gitondo twagiye turavyumva, ariko natwe turabemerera ko ivyo bidashoboka ko mwikorera hano mukoresha amaboko yanyu, tubishikiriza vyanditse nyenicubahiro, hanyuma ndazi ko nawe azoheza agasubira akaturungika kugira ngo bitore inzira bishobore gushika kuri iryo hangiro. Ahanini rero ndongozi, mwigishe ihinduka, abantu bahinduke ku mikorere yabo bariko, ku muvuduko bariko, mbere no mu vyiyumviro, kuko hariho benshi bakikundira irigara. Abantu b'amarigara rero murazi ukuntu muzobigenza, habonetse agasima nkaka mubayoye kwirigara, mubazane bakubita igipondo, nimwabazana incuro 7 ntibazosubira kwirigara, ahubwo baziga kuja gukora mu ngo iwabo, kuko abenshi barafise ibikorwa ntibibuze. Mbere n'akanatsinda nyenicubahiro araduhamagarira ikintu cihuta cane mu burimyi n'ubworozi, arazi ko ibindi mubiriko, mugabo urya mugambi w'inkwavu nukuri arawufise ku mutima, ko yaramaze no kuturongera uruganda rwo guhingura izo nyama kugira ngo zishoke no mu makungu, turonke n'aya mafaranga mva makungu tubuze. Ico rero abo bantu bose bari kwirigara, abana, abakuze, n'ikintu bashobora gukora n'akazi. N'umwana yiga mu mashuri mato mato ashobora gukora, ugasanga aragaburiye agakwavu, karakuze, karavyaye, mu kwezi kw'icenda
yagera gusubira ku ishuri agurishije kamwe canke tubiri aronka uniforme n'amakaye adasubiye kugorana. Abavyeyi rero murumva yuko utwo dukwavu ngo turonderera abana kugira ngo mbere no ngaha ku mashuri hariho imigambi yo kubereka ukuntu batworora no ku mazoni no ku mitumba. Urumva ko mwatahuye.